Haleluya, ndasubiye kubaramutsa bene data inshuti z'umusaraba. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icubahiro. Ndashimiye Imana isubiye kunyemerera ko nongera kugaruka kugira ngo tubandanye ca cigwa cacu twari twatanguye. Twari duhejeje igice ca mbere kivuga ngo Yesu ko yari yaravuze ati ibikorwa jewe nkora mweho muzokora ibibiruta kubera yuko jewe ngiye kwa data. Hanyuma twabonye muri ivyo Yesu yariko aravuga tuzokora ibiruta ivyo yakoze ni kubera iki. Twabonye muri iyo video iheze yuko ari kubera yuko wewe yakoze igihe gito, ariko tweho Imana ikaba yaduhaye kuramba tukamara imyaka myinshi kuri iyi si gusumba iyo we yamaze. Rero ivyo yakoze byari byiza kandi byari byinshi, ariko umuntu akiriho akora byinshi. Imana ishimwe. Rero ivyo dukora byose tubikora twiruka n'umwanya, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dukwiye gukora ibikorwa byo wadutumye hakibona. Ibyo yadutumye nabyo ni biki? Ni bya bindi. Kimwe mu byo yadutumye ni ukubwira abarindwa ko barekuwe, kubwira ubutumwa bwiza abantu bakava mu mwijima bakaja mu muco, kubohora ababoshwe. Rero numva ngomba kubandanya rero n'igice ca kabiri. Igice ca kabiri aho tuza kurabira hamwe abantu baboshwe, mbega baboshwe n'ibiki, canke ni iki co kwerekana yuko uwo muntu aboshe, canke ninde yababoshe. Ivyerekana ko umuntu aboshe kumbure umuntu arashobora kubibona wenyene, akabibona twari twabivuze muri video iheze, canke uwundi akabimubonera akavuga ati yamara uyu muntu mbonye ukuntu bimeze hariho ahantu bitameze neza. Tuvuge nk'akarorero, urashobora kubona umuntu yarize amashure menshi, hanyuma mugabo agiye gusaba akazi ahantu hose agenda bamwankira, kandi diplome nziza yifise kandi abishoboye, ariko ugasanga baguma bangaja nk'abandi bantu atanivyo bazi, ariko we bakaguma bamurengana. Noneho biba bibi ari kubera iki? Haba hariho ahantu Satani yakoze ikintu akaba ata muntu yobona ati mbega ni giki. Ariko iyo tugiye imbere y'Imana dusenga niho umuntu aca amenya nti kumbe uriya muntu bamugiriye gutya na gutya na gutya. Kubera gusenga rero Imana igaca ihishura ibintu. Rero ashobora kuba uwo muntu ntabimenye canke akabimenya, kandi naho yobimenya akabura ntaco yobikorako. Ariko hariho inzira bene data, Yesu n'umwami. Hari ikindi kintu gishobora kukwereka yuko abansi bagukoreye ko mu buryo bumwe canke mu bundi. Urashobora kubibona hariho uturorero twinshi cane dushobora kubikwereka, naho kumbure byo babigoye gusobanura. Ariko muri byose abakora ivyo bintu bimeze uko nabaki. Canke nawe ugasanga umuntu araronsa akazi, abona akarorero yashika ku kazi, umutwe ukatangura kumurya, umutwe ukamurya, ka kazi ntagakore, kandi yakaronsa karuhiye mugabo bikanka ko agakora. Ivyo byose ushobora gusanga ari umwansi yamukoreye ukuntu, ariko akaba atabizi. Rero imigozi yose Satani yadushizemwo mu buryo bumwe canke mu bundi, Imana iragomba ko abantu babohoka bagacika abidegemvya.
imana ntihabwe icubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo ca Luka, igitabo ca Luka igice ca 4 ku murongo w'18. Haleluya. Luka 4 ku murongo w'18. Ndasoma mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo kane ku murongo w'18. Haravuga ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye. Imana ishimwe. Akazi nyamukuru twahamagariwe abantu bizeye Kristo Yesu, na Kristo nivyo yakora akiri hano ku isi. Yagenda abwira abantu ubutumwa bwiza, ababoshwe n'abadayimoni akagenda babohora, kandi abantu bafise ingwara zitandukanye akagenda bakiza. Natwe nibyo Kristo Yesu yadusigiye, kuko yavuze ati muzokora ibikorwa jewe nkora, ati kandi muzokora n'ibibiruta. Imana ishimwe. Ariko uko kubiruta sukuvuga ngo tuzokora ibindi bitangaza, ariko hanini nuko tuzokora byinshi gusumba ibyo yakoze, kuko we yakoze umwanya muto kuri iyi si. Ariko nanone n'ibyo dukora byose tubikora mu bushobozi bwiwe, kuko mu nkomezi zacu ntabyo twoshobora. Imana ishimwe. Ndagomba rero tugende kuri iri jambo ngo yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Haleluya. Abarindwa, kurindwa, abari mu gasho, canke ndabivuge gutyo, abari mu gasho ko barekuwe. Ico nico Kristo yadutumye kuzanira ubutumwa bwiza abantu bari mwirinde, tubabwire rwose ko hariho umwami abatabara yitwa Kristo. Imana ishimwe. Aho nsubiremo kandi abantu bashizwe mu gasho nibiki, canke nibiki bishobora kukwereka ko umuntu ari mu gasho, aboshwe n'umwansi. D'abord, umuntu ashira abantu mu gasho ninde? Umuntu ashira mu gasho abantu ashobora kuba Satani. Satani ashize abantu mu gasho, arabafunga akabapriva bya bindi Imana yari yabemereye, kubaho neza, kuba mu mahoro, kubaho mu mwidegemvyo. Satani mbese akagutuma ubaho ubuzima bubi, ubuzima bugoye, ubuzima wama atamunezero ufise. Ariko Yesu ntiyatugereye ibyo, yatugeneye ko tuba mu mahoro, mu munezero. Rero ico Satani kenshi akunda gutwarira abantu mu gasho ni iki? Iyo umuntu yakoze icaha, Satani acaronka uburenganzira bwo kumufata no kumutwara, kumufungira iyo ashaka. Ikindi kandi ashobora kuba Satani akagufunga, canke naho ashobora kuba Imana ikagufunga, kwa kundi yakorera nindese Nebukadineza. Hamwe yamukura ku ntebe y'ubwami ikamujana kubana n'ibikoko mu ishamba. Yabikoze kubera iki? Kubera yuko yari yanse kumwumvira, yamutumye kw'intumwa ariko yanka kumvira. Rero bituma Imana imugenza kurya yamugenjeje kumara ca gihe kingana kuriya kose.
rero hariho ahandi bibiri tubwira yuko satani arashobora kuboha abantu akababoha ntaco abahoye, akababoha injustement. Bibiri ivuga ngo ils sont injustement emprisonnés. Ngo baboshwe nta kosa bafise. Abo ni bamwe babandi bahogwa ijambo ry'Imana, urumva nta kosa bari barakoze, ariko barabohwa. Hariho n'abandi babohwa kubera ishari ry'abarozi, kubera ubutunzi bwawe wifitiye, abarozi bakakuboha bakakugirira nabi. Ariko abo bose uko biri uko kose, data yavuze ngo tugende tubabohore. Akazi yadutumye ni kubabohora. Ababoshwe n'Uhoraho rero, iyo umuntu yaboshwe n'Uhoraho, uyo muntu wo mubohora gute? Iyo umuntu yaboshwe n'Uhoraho, ikintu kimubohora si kindi, ni ijambo ry'Imana. Akimenya, akitahura ni hehe yagiye ibinyuranye n'uko Imana ishaka. Bene data mbe ndababwire, Imana y'ububasha mw'ijuru idutabare, ntitukabohwe n'Imana. Idutabare, kuko Imana iyo ikubosha ikagushira mu gasho, igushingira n'igihe c'uko ico gihe kitarahera ntuzovayo. Ndabisubiyemwo, iyo Imana iguhanye, iguhana na periode yo kukubohera aho hantu ntuvayo. Akarorero turabona uriya mushiki wa Mose, Miriam, ca gihe yafatwa n'imibembe, yavuze ati iyi minsi idaheze ntibizokunda. Byaciye bituma basivya n'urugendo, babanza kurindira kugira ngo ico gihe c'igihano ciwe gihere. Kristo rero adutabare. Misi indwi yose yamaze barindiriye. Turavye Nebukadineza, Bibiri ivuga ngo ibihe indwi vyamukuriranyweko. Abasomyi ba Bibiliya bamwe baravuga bati ni imyaka indwi, ariko tubona ko hariho igihe kanaka, kandi muri ico gihe barasenga bagatakamba, ariko ntaco vyahinduye, kuko Imana iba yamaze gutanga dere. Abisirayeli igihe yari yarababwiye ati yemwe ntimuze muve mu byagezwe vyanje, muze mugume munyubaha mwitondera ibyo nabageze, ariko baca barirekura ahubwo bakora ibibi cyane. Imana icirabahana, icibajana i Babuloni ari nyagano. Mwibuke ko yabahaye ikiringo ngo iyi myaka itaheze ntimuzovayo. Niko byabaye na Daniyeli igihe yaje gusenga asaba imbabazi, yabanje kuraba asanga ati Imana yaravuze ko iki gihe tubwiza kuba twavuye, none bite? Acaja kwinginga Imana, asaba ikigongwe. Imana ishimwe. Rero inshuti zanje, Imana igushize mu gihano cayo, ikagushira muri prison yayo. Inshuti yanje mwene data, kimwe nta kindi kigukura atari ukwihana. Kandi nuko kwihana rero, Imana iza kuza kukuguha mu mutima, kuko kwihana kuva mu mutima ari uko iyo minsi iri kwiregereza nk'uko nyene. Tugarutse ku karorero ka Nebukadineza, umwami Nebukadineza yavuze ngo iyo minsi iheze, ngo yaciye araramura amaso, ngo araba hejuru yibuka Imana, ngo hanyuma ngo ubwenge buragaruka. Kubera iki imbere yaho atararamuye ngo yibuke Imana? Nuko igihe nticari bwagera.
rero mvuga iki kandi mvuge ngo Imana idufashe ntitukaje mu gihano c'uhoraho, ntitukaje muri prizo y'uhoraho. Imana igushizeyo iba yaguhoye ibyaha wakoze, kandi ivyo vyaha yabiguhoye urumva ucurindira ico gihano ciwe kikabaho. Ariko ntibibuza gusenga, kuko gusenga bituma urindirira mu mutima, ukarindira ariko ugatabagwa. Imana ishimwe ngo yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, ngo n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye. Abahahazwa abahahazwa bahahazwa nande? Bahahazwa n'umwansi. Umwansi akaguhahaza. Kenshi iyo umwansi aguhahaza rero ugusenga kurabikuraho. Ugusenga gutuma Imana iguha ukagira faveur kuri bajya abantu bariko baraguhahaza. Imana ikaguha kurabwa ryiza n'abari abantu bariko baraguhahaza igihe Imana yentervenye kugutabara. Imana ishimwe. Turavye kandi abantu bashira abandi muri prizo canke mu gasho n'abarozi. Abarozi n'abantu babi cane bashobora kuroga umuntu bakamukura mu vyiza vyiwe bakamushira ahandi hantu atarakwiye kuba. Ukubonerwa umwansi akakubonera ntaco wakoze, akakubonera gusa. Kenshi rero abarozi bakunda gukora bakoresheje babitewe n'ishari, canke naho babitewe n'umutima mubi wabo nyene, mugabo n'iryo shari nyene n'urwanko. Rero iyo abo barozi bamaze kugutera, bagupriva ibyo wari ufise, bakubuza gushika ku byo wari ushobora gushikako, bakakubuza kubishikako. Kumbure ngira ngo twebwe nta burorero bwinshi iwacu dufise, ariko mu gihugu kibanyi twabayemwo twarabonye uburorero bwinshi cane ingene abarozi bashobora gufata umuntu bakamutwara ubwenge bwiwe, agasigara ari kiwerewere ngaho kandi yarakomeye, ariko kubera ibintu bamukoreyeko. Ugasanga umwana mw'ishuri yaba uwa mbere, yarafise ubwenge bwinshi, yagera mu wa gatanu ugasanga atanguye kuba uwa nyuma, ugatangura kwibaza uko byagenze ntubimenye, kumbe ba bantu bakoze ibintu bibi, bamutwaye ubwenge n'ibintu bikorekeka mu buryo bwa gishetani nyene. Ariko iyo dusenze Imana, nibyo nariko ndavuga, abantu nk'abo ukababohoza mu izina rya Yesu, ukamenya n'ingene uhamagara ivyiwe vyatwawe n'umwansi, umwana arabohoka. Ariko utabizi nuko nyene urumva ntavyo ubuzi. Satani ni mubi, nico gituma Kristo yadutumye ati mugende mu buhora baboshwe, ati mubwire abarindwa yuko barekugwa mu izina rya Yesu. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza. Ikindi abarozi bashobora kugukorera nuko ushobora kuzuragira amaproje yeshugwa ariko ntumenye uti mbega nibiki. Ugasanga ubundi mwatanguriye rimwe ivyiwe biraprospera cane, mugabo ugasanga weho ibyawe ntibivaho biri. Kenshi naho nyene bashobora kuba bagukoreyemwo ntubimenye. Ariko hashimwe Kristo Yesu, iyo umuntu amaze
kwibona yuko hariho ukuntu satani afata ibintu akamuboha, data niwe wenyine wo kutubohora. Kandi bene data iyo bagiye imbere y'Imana bagasenga, uyo muntu arabohorwa, imigozi ya satani igacagagurika. Hari ikindi gihe umuntu adashobora kubona ko yaboshwe, ariko kandi yaraboshwe. Ugasanga ugira indoto mbi cane mbere. Kuko abo bantu bitwa barozi kandi ni imyuka mibi baguteramwo. Ushobora kuba wibereye ngaho uri kuriga nta kibazo ufise, ubwo nyene ukumva mbese ni nk'umuyaga uguhuhutiyeko. Vyarigeze kumbako, ibyo vyovyo ndabizi, vyarigeze kumbako, mugabo sinzi ngo ninde yari yabigize, ariko byarambayeko. Nariko ndiga, narabivuze, nariko ndiga ndi muhira abana baryamye. Ico gihe umutware ntiyari ari muhira, yari yaravoyagije. Hanyuma ndiko ndiga jenyene, ndi concentre, ndiko ndasoma igitabo. Hari nko mu masaha 9 y'ijoro. Yesu we, nza numva nk'umuyaga canke ibintu bihuhuse kose ngo nka kwa kundi nyene ubona umuyaga mwinshi nyene urengana. Wewe nicaye mu biro iwanje, nta uwo muyaga wova hehe, amadirisha arugaye, ariko numva ngo bica binyinjiramwo, biciye mu mazuru, biciye hehe. Nza numva ubwo nyene ku mutima harashwanyaguritse nk'igikaratasi. Oh my God, ndavyibutse aho hantu nahakuwe n'Imana. Gusenga niko kwafashije ko mu mutima, naho nyene vuga ni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mashetani huna nguvu, huna mamlaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Umwanya nari mfise wo kuvuga muto nari nsigaranye, kuko urumva umutima numva washwanyaguritse nk'ikaratasi. Nca numva inkomezi zose ziraheze, akenge kaca karagaruka ngo haguruka ugende wishimikiza ushike mu gitanda. Kuko aho hantu ico cumba nari ndimwo n'icumba njyamamwo, nabanze guca muri koridoro kandi nkagenda ahantu hatari hato. Rero ndibaza nti nca ndikwega ubwo nyene ngenda ndasenga mu izina rya Yesu. Bene data, nca ndashika mu cumba, nca ndagenda muri toilette, nguma nsenga mvuga mu izina rya Yesu, mwabazimu mwe, mwabadayimoni mwe, sohoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nagumye nsenga uko nyene, baca baragenda, nza numva wa mutima usubiye kuba umutima ukomeye. Mu izina rya Yesu nca mbona kuryama. Nagomba mvuge ngo iki, inshuti nkunda, hari iyi si turimwo n'isi y'umwijima, harimwo ibintu byinshi, amangetengete menshi y'abadayimoni. Abo bari babirungitse gutyo, sinomye ngo ninde, ariko vyari bitero bije binsanga aho nyene. Imana ishimwe ko namenye kwigwanira, nkamenya gusenga Imana. Ariko nk'uwundi bishaka kumusanga byamaze gushwanyagura umutima, ubusigaje ikindiki. Bari kubuza babona umuntu agwa hasi yapfuye, utazi ikintu kimutwaye. Rero muze tumenye ngo abo tugwana n'impwemu mbi, saba inyama n'amaraso tugwana nabo. Kuko nabo witwa ngo abo barozi bakora ivyo bintu bakorana n'iyo myuka mibi. Si umuntu aza ngo agufate mu ntoki ngo kugira ngo oya, agutuma mw'ivyo bintu, ugasanga uragwaye ingwara zidasobanutse. Wagenda kwa muganga bagapima ibintu byose bakabura. Kubera iki? Kubera ivyo bintu kwa muganga ntibo bibona. Rero bene data, turi mu ntambara, kandi iyo ntambara nayo dukwiye gutabarana. Kristo yaradutumye ngo mugende mubwire abarindwa ko bari ko bashobora kurekugwa mu izina rya Yesu, ukagenda ukamusengera. Imana ishimwe. Turabe ijambo ryo muri Zaburi
142 ku murongo w'8. Zaburi 142 ku murongo w'8 haravuga ngo iki? Mu gifaransa havuga ngo tire mon âme de sa prison. Ngo ukure umutima wanje mu gasho urimwo. Umutima bene data ushobora kuja mu gasho, bakakubona ugendagenda, bakakubona womengana amahoro, mugabo uri mu gasho, umutima wawe udatekanye. Rero iyo umuntu asabye Imana imutabara. Imana ishimwe. Twama dutabarwa no gusenga, bene data bakadusengera, aho uri ugasenga. Kuko ikigwanishwa dufise nta kindi ni ugusenga Imana. Dawidi ati tire mon âme de sa prison. Ngo kura umutima wanje mu gasho aho umwansi yawushize. Rero nariko ndavuga nti ikintu rero ushobora kubonera ko umuntu yaboshwe naho atobivuga, canke wewe nyene urashaka kubimurabirako ukabona uti uyu muntu ndavye ukuntu afungura neza, nkabona ukuntu atakintu na kimwe yarakenye, mugabo none ko mbona ibiro bigenda birakoroka. Bagenda kwa muganga bakarondera bagapima bagasanga nta ngwara afise, ariko agarushiriza aho guhera. Aho ntucamva ko hariho ikintu. Je imbere y'Imana ukemeye abadayimoni beneda. Dufise Imana idutabara. Iyo atabara uwo mwami yadutabara, Satani aba yaratuyongobeje tukibona. Aba yaratuyongobeje. Ariko none ntadushobora, kuko utugwanira yitwa Kristo Yesu. Haleluya. Nagomba gusa nibutse mwene data uri kurankurikira. Satani arafise ubusho ashiramwo abantu. Nagomba ndakwibutse ngo urabe kenshi mu ndoto urota, nivyo bizokwereka yuko uri mu gasho kumwansi. Abantu benshi ntibabizi, ariko mu ndoto urashobora kubona ahantu Satani yagushize. Hari abandi bavuze ngo ntibarota, birashoboka, ariko kenshi izi message z'abadayimoni uzibona mu nzozi. Cyo kimwe na message z'Imana ziza mu nzozi. Urashobora kurota ibintu biteye ubwoba, ukabona inzoka iri kwinjiramwo, wagira ikangura mu gatondo ugasanga hahandi wabona iciye, ugasanga hari kwindasago, kandi warose irakuzunguruka ko gutya. Wagira uraraba ugasanga hose menga nuba hakatakase. Ucumeye uti abarozi baraye barakora ikintu. Uko bimeze kose rero, twebwe muri Kristo duhamagara Imana ko ata wundi muti, nta wundi muti. Yesu araduhagije. Yesu araduhagije, kandi Yesu niwe mutabazi, kandi arabikora. Yatubwiye ngo mugende mubohora baboshwe, mubabwire ko barekuwe. Icyo ukora umubwira ijambo ry'Imana, hanyuma ukamusengera. Hari ibindi? None ko abo tunigana atari inyama n'amaraso. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko ngo tunigana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Imana ishimwe. Mbanje kureka rero abarozi bashobora kubonera umuntu bakamupriva ivyo yarabwirizwa kuronka. Bashobora kukubonera ukabura akazi, bashaka kukubonera ukabura umugabo,
bashobora kukubonera ukabura amafaranga abandi bagomba mukora ibyashara bimwe n'abandi kandi ariko ibutike yawe iri ngaho abandi iri ngaho ukabona barengana iyawe nkaho umenga ntiboneka baja kuri wowe iruhande yawe kumbe abarozi barashobora gufata aho hantu bakahasiga bakahashira ibintu abantu bakahaca bahabona umenga nta muntu ahari canke satani nyene akabumvisha yuko wowe ntavyo ufise canke satani akabumvisha ko wowe uzimba kandi utazimba kandi mudandaza co kimwe n'abandi aho umenye ngo hari ikintu satani yakoze uca ubimenya uca usenga uko niko abarozi bakora abarozi n'abantu babi cane bazohanwa n'Imana hari ikindi kintu mbanje kureka rero abarozi tubareka bo tugende ingene Imana nayo ishobora guhana umuntu imuhoye ibintu kanaka tugende muri Yesaya igice ca 2 ku murongo wa 6 turasoma mu izina rya Yesu Kristo haravuga ngo kuko abantu bawe duhere ku murongo wa 5 Yesaya 2 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo yemwe ab'inzu ya Yakobo nimuze tugendere mu muco w'Uhoraho 6 kuko abantu bawe ari bo nzu ya Yakobo wabahebeshejwe nuko buzuyemwo imigenzo ivuye mu buseruko bakaragura nk'abafilisitiya kandi bakifatanya n'abana b'abanyamahanga murumvise ngo yemwe ab'inzu ya Yakobo nimuze tugendere mu muco w'Uhoraho Imana ishimwe bene data nshuti Kristo aragomba ko tugendera mu muco wiwe nk'abantu b'Imana tukagenda twumvira ijambo ry'Imana tukagenda tukagendera mu muco w'abantu b'Imana Imana ishimwe kuca nico umwami Imana dushakako wewe nanje nico data dushakako ariko ku murongo wa 6 ngo kuko abantu bawe ari bo nzu ya Yakobo wabahebeshejwe nuko buzuyemwo imigenzo ivuye mu buseruko bakaragura nk'abafilisitiya mwumvise ngo abantu bawe wabahebeshejwe Imana irabaheba Imana irabaheba nshuti uri kurankurikira Imana iraheba ikaguheba pe yahora igendana nawe hanyuma ikakureka kandi Imana ikuretse niho hahandi satani nawe aca kwakira akagukoresha ibyo ashaka ariko tubonye ngo yabahebesheje ngo yabahebye kubera iki ngo wabahebeshejwe nuko buzuyemwo imigenzo ivuye mu buseruko imigenzo y'abapagani ngo baragura nk'abafilisitiya abantu b'Imana bagatimana bagasigara baragura nk'abafilisitiya Imana yaciye ibaheba irabaheba n'uyu munsi rero niko bimeze abantu bataye Imana irabaheba Imana irabaheba nico gituma iyo umuntu yamaze guta Imana ikamuheba uca usanga nawe yacitse nk'akahebwe nyene niho hahandi usanga umuntu yari yihaye kuba umupagani yuzuye nta mutima umucira urubanza akaba umupagani agaheba Imana neza 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 ijambo ry'Imana akarishiburira kure yiwe nuko Imana yamuhebye iyo bitamuhebye umutima we udida akabona ati nacumuye akagaruka akihana ariko none yamukuyemwo uwo mutima nyene
data tutabare, ngo baragura, ngo bafise imigenzo ivuye mu buseruko. Yo Imana idufashe bene da, mwibuke yuko abantu b'Imana benshi twasanzariye mu bihugu bitandukanye, twasanzariye mu isi nzima mbese, ariko umuntu wese iyo yagiye akwiye kugumana Imana yajanye, ukagumana iyo Mana wajanye nayo. Ntuce ufata imigenzo y'iyo ugiye. Hari igihe umenga gufata imigenzo yaho niko kwiyentegra neza, ugasanga abatanzaniya bakunda kuvuga ngo kujicanganya. Iyo umuntu rero babona yuko anajicanganya, ni ukuvuga ngo ugiye muri bo ugaca usa nabo, barabikunda cyane. Usanze bambara gutya nawe ugaca wambara gutyo, usanze basokoza gutyo nawe ugaca usokoza gutyo, barabikunda, bumva umenga nyene niho wamaze kwiyentegra, uri umwe muri bo. Ariko rero hano naho bidusaba ngo tumere nk'abantu b'Imana, ya Mana wamenya, kwa kundi ugumana ijya Mana nyene, ntuhave uyiheba ngo ufate Imana z'aho hantu ugiye. Ibyo ni byo Imana yari yarababujije uhereye kera. Hanyuma ngo basigaye baragura nk'Abafilisitiya. Mana we, ngo rero Imana ngo ikirabaheba. Nona nk'abo bantu bahebwe n'Imana, Satani agaca abashira mu kazitizo kabo. Uwo bakurayo gute? Mu kubakurayo si ikindi, ubakuzaho ijambo ry'Imana, uca ubereka terehera ijambo ry'Imana mwarayiteye akagere. Mwene data wirinde, ntugatera akagera Imana. Yesu we, ntugatera akagera Imana. Hari abantu batera akagera Imana, yahora arara ubusa agasigara afise icajya, Imana yaramuhezeye yaramugiriye neza, ikaciba intambamyi yo guheba Imana. Uyo muntu nk'uyo Imana ntabagisubira gusenga. Uyo muntu nk'uyo agacaba umunyabwibone bwo ku rwego rwo hejuru. Umuntu nk'uyo agasigara umenga nyene agendera hasi kubura hejuru. Umve ndababwire, guca bugufi nibyo biranga umuntu w'Imana. Guca bugufi nibyo biranga gukunda Imana no kuyubaha. Mugabo umuntu w'umunyabwibone, Uhoraho azomukubita bimugore kuvyuka. Kuko Umwami Imana niyaguheba, ninde azogutabara? Uyu munsi nimba ubona yuko biriko biramera neza, Kristo nahabwa icubahiro. Hesha icubahiro izina ry'Imana rero. Uyikunde gusumba uko wahora, uyikorere gusumba uko wahora. Mugabo ni waco ubona uti ubu rero birakwiye nta kindi ndondera, Satani yagufasha. Kandi Satani nta ciza aronderera umuntu atari kumushira mu gasho. Ariko arakuresharesha kugira ngo ashobore kugushira muri iriya prison, atawundi azoshaka kugukurayo. Ariko uyu munsi ndakugiriye inama ngo bamaso, garukira Imana, senga Imana, ca bugufi, rondera Imana bigishoboka. Hari ijambo ryambwiye ngo murondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Nukuvuga ngo hariho igihe bizoba bitagishoboka, ariko Yesu nahabwa icubahiro, kuko yatubwiye ngo tubwire ubutumwa bwiza, ngo abahumye tubahumure, ngo duhumure impumyi. Iriga abantu barahumye kandi baboneka nk'ababona. Umuntu akagendera mu buzimire, ariko akaguma abona mwenga ari mu nzira y'ukuri, kandi yarataye Imana. Rero Imana idufashe, Uhoraho ntarinda duheba, ariko Uhoraho abe mu ruhande rwacu. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza. Abo umwasi yaboshe mu buryo bumwe no mu bundi, tuzoshishikara kurabira hamwe ingene
umuntu abohoka. Nk'ubu turamaze kubona umuntu yaboshwe n'uhoraho kubera kuyiheba, mu kubohoka kwiwe no kuyigarukako, no kumubwira ubutumwa bwiza bubohora, no kumubwira ubutumwa bwiza bumwereka aho yatakarije. Ubundi yaboshwe n'ibindi, nukuraba ico kintu camuboshe n'igiki. Kandi Imana yavuze ati mugende mubabohore, no kuvuga ngo yaraduhaye urufunguruzo rwo kubohora ababoshwe. Kristo abahezagire bene data. Imana niyatugira neza, turasubira dukora iyindi video canke tuzoyikora n'uwundi munsi. Turabire neza ingene umuntu abohoka, cane cane nico ingene abohoka niki. Ico ukwiye kumenya imbere yo kubohoka, banza urabe wewe waboshwe hehe. Mbega aho ubona bisa n'ibitagenda neza ni hehe, namaja hehe. Umaze kuhamenya, uca ufata iminsi uri imbere y'Imana usenge. Tuzogira umwanya wo gusenga, Kristo azodufasha dusengere hamwe, kandi Imana izobohora. Imana nihabwa icubahiro. Rero reka tugarukire ngaha. Ibi bike twumvise muri aya masaha, Imana nibihererwe icubahiro. Niyatwongera uwundi mwanya tuzongera turabire hamwe uko bikurikirana. Mbega twibohora gute bimeze uku nuku. Karibu niba hariho ufise ikibazo araza kunyandikira muri commentaire canke inbox. Turushizeho kuganira, turushizeho gufashanya, kuko nico Kristo yadushiriyeho. Haleluya. Nico yadushiriyeho ngo kugira ngo tubwire abarindwa ko barekuwe. Haleluya. Abo umwansi yafashe tubabwire ingene bobohoka bakava muri ubwo busho. Imana irindiriye kumva ninde yotabaza kugira ngo umwami Imana abahore. Erega Petero yakuwe muri kagasho kiwe yararimwo n'ishengero ryatabaje Imana. Imana ishimwe. Erega Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana yumvise amajwi yabo ngo yumva gutakamba kwabo. Haleluya. Nawe iryo jwi ryawe ni watakamba data azoyumva. Ariko cane cane wotakamba gute utazi kuboshwe? Canke wotakamba uyibwira iki atacubona? Ariko ndizera ko muri bike tumaze kuganira utabuze icubona, kandi Yesu aragomba kukugirira neza. Imana rero nibahezagire. Nayo majambo mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana y'ububasha ibahezagire. Imana y'ububasha ibagirire neza. Mwene data igihe cawe cyo kubohoka cashitse. Mwene data igihe cawe cyo kuva muri ako kazitiro cageze. Haleluya. Umubwire Satani uti iminsi maze kuri uyu musozi urahagije. Umwami Imana araje kumbohora, araje kuntabara. Nuko Kristo aguhezagire. Amen. Urakoze mwami Yesu. Urakoze kubw'aya majambo meza. Data, urakoze ingene wiyumvira umwana w'umuntu ukagomba kumutabara no kumugendera. Mwami ndagushima aya majambo ahumure amaso y'imitima y'abankurikiye bose mu izina rya Yesu. Umuntu wese abone aha ageze, abone uko ivyiwe bimeze. Mwami Imana umubohore, mutabare. Urakoze, uzonshoboze gukora igice ca gatatu aho tuzosengana na bene data. Icubahiro cawe kikugaruke ko muri byose mu izina rya Yesu. Amen.